Korirake ni ishyirahamwe ryo kuziganya no kuguranana rikaba ryatanguye mu mwaka wa 2010 rimaze imyaka 15 riri ku kivi. Intumbero akaba ari ryo kwegeranya abenegihugu mu kubasahiriza. Ishyirahamwe ryo kuziganya no kuguranana Korirake Microfinance rirafise icyo girata mu gisata cy'ibikorwa ibikiraba ryo nyene be nibikorwa twafashanyije n'abakiriya bacu ari bo banywanyi. Aha novuga tugitangura Korirake yabayeho mu mwaka wa 2010 aho mwumva vyumvikana neza ko twatanguranye n'umukiriya umwe. Ubu tukaba tugeze ku bakiriya baba 30,000. Murumva ko dufite ico twirata abo bose guhera ko umukiriya umwe gushika ku banywanyi bashika 30,000 batwituye kubera babona hari ico turiko turabamarira. Hanyuma natwe kugira ngo tubegereze ibikorwa byacu bishobore gusasagara muri benshi, twarashoboye kubegereza amashami aho twashoboye kuba gushika ubu dufise amashami ashika 11 mu Rugombo, Nyamabere, Musumba, Kamenge, Oyiwa n'icicaro kiri ngaha kuri siège. Kandi vuba turimirije gushira ikindi cicaro mu ntara yagutse ya Buhumuza. Abantu turabafise kuko ntitwoshobora gushira icicaro, murazi ko icicaro kidatwara uburyo buke kugira ngo umuntu aringa gishinga. Kinze kijaho rero nuko tuba tubona yuko hari abanywanyi tugomba kwegereza ibikorwa kugira ngo bashobore kuronka ubufasha mu bikorwa byo kwiteza imbere bariko bararangura. Ishyirahamwe ryo kuziganya no kugurana na Korirake rifise akamaro ntangere. Ishyirahamwe Microfinance Korirake dukoranye neza cyane. Turamaze igihe kitari gito dukorana nabo. Kinyamukuru ndayishimira cyane nuko itanga neza ingurane kandi kayitanga ku gihe. Jewe Korirake twarakoranye igihe kitari gito, nitangura tanga ngorera mu kibanza kimwe, bana bibika ibibanza bibiri vyagutse. Maze kusaba ingurane ndagura bona gukoreraho ibintu kwisino kwidoga imeze neza nta kibazo na kimwe. Umugambi wayo ni mwiza cyane. Abanywanyi nta myidogo numwe ndumva igera uvuga. Kubwivyo none yakajyo guhimiriza n'abandi bantu bose ko bo kwinja muri Microfinance yitwa Korirake. Korirake turakoranye igihe cy'imyaka hafi 5. Jewe natanguye nkiri umusore n'ubundi ko ndacyari umusore. Ubu tuvugana ndafise nk'umutayo ushaka $35,000. Ariko atanguranye capital ya 5 millions. Urumva ko agira duga. Iramfasha kwigisha abana umuryango tubayeho neza kwiyungurane kandi bana byose bigenda neza. Korirake yaje yunganira andi ma Microfinance. Je nayikunze ikiza mu kivoga. Tumva yuko ifata mu mugongo abarimyi, aborozi. Nukuri nta makemwa nayibonye ko. Abantu benshi barayihurumbira kubera ko ifata neza abantu. Ukurutse ndi nk'umukozi wa leta. Jewe gashaka kiwanje gatera gatumbera muri Korirake. Jewe maze kuja muri Korirake nkasanga hameze neza. Sanzwe mfise restaurant sanzwe nkora ngaha anye. Hanyuma naciye ngenda ndasaba akagurane, ako kagurane nasavye akagurane gatoya kubera na restaurant nisanzwe ari nini ya gose, nasavye akagurane gatoyi barayimpa. Bamaze kuyimpa rero ico naciye ndayikoresha, naciye nza ndahindura ndaguri ivyo nshobora guteka ku buryo bwuko ntashobora kugira ingorane mu guteka. Hanyuma nkaza ndaronka akanyungu gato gato. Akarusho muri iryo shirahamwe barabika neza icyo umuntu ababikije, hanyuma umuntu akeneye ingurane baramuha atangorane agakora umugambi. Je nasavye ingurane hanyuma ndayikoresha mu bijanye n'akazi kiwanje mu kurondera udukoresho nkoresha. Yego nongera ndayiriha neza.
ibikoresho nahora nkerereza cyangwa nkajya kubirondera ahandi na cyenda bironka ngaho iwanje ni ukuvuga yuko yangiriye akamaro cyane. Intambwe ngeze ko ndabona neza yuko atari mbi, ni nziza kuko koriraki itaraza akazi ntikagenda neza cyane, mugabo ubu ndabona akarusho. Yego ni ukuvuga korirake ntarasaba ingurane muri korirake, ni ukuvuga nashobora kugura nk'urunyuzi rumwe cyangwa doublure ku metero, ariko ubu ndashobora kumanuka i Bujumbura nkagura nk'utururo nshobora gukoresha iminsi, nkabona neza yuko harimo akarusho gusumba aho nari kugura ku metero. Urumva yuko ifite akamaro cyane. Korirake microfinance yaramfitiye akamaro cyane, kubera ubwa mbere naragenda nkasaba amadeni mu isoko nkariha uko mpejeje kudandaza, ariko kuva aho ngiriye muri Korirake microfinance barampaye ingurane, ubu ndagenda nkariha amakashi. Amwe narayakoresheje mu kurangura ibikorwa byo mu resitora, ayandi ndayakoresha mu kumarira inzu ntahamo tubamo n'umushinga ntahe wanje n'abana kuyubaka. Arusha tumaze gukura muri microfinance Korirake tugitangura twari dufise umutahe muto, mugabo tumaze kuduga tukaja muri microfinance Korirake umutahe waciye uduga. Uko ibidandazwa byagiye bitera biduga twaragiye tubona akarusho, kuko kare nyamba twaragora abashinga ntahe tukabasaba imitahe, ubu turimenya. Ubu turakora tangorane tudasavye imitahe, bakabona natwe ko turiko turakora kandi hakagira nico twinjije mu muryango. Korirake yarampaye ingurane kugira ngo nshobore kwiyungunganya muri aka kazi nsanzwe nko kudandaza amatelefone. Ni ibintu bisaba umutahe munini, ariko baramfashije barampa ingurane ndongereza umutahe kugira nshobore gusatisfeza abakiriya, nsanzwe mfise n'abakiriya batari bake. Karusho je ndaribonamo nuko jewe nahora mbika amahera muhira, ariko umwanya wose ndandaje sinadandaza ngo menye amahera nadandaje mu ivoka, ariko uko ndandaje canjana muri Korirake, uko ndandaje nkajana muri Korirake, ni kuvuga imodoka ndayimaze ncambona amafaranga nadandaje mu modokari, ntumye yindi ndotira muri Korirake nkongera nkazana ndandaje nza kubika nayiheza ncambona inyungu nungutse, kuko ubwa mbere sinayibona naraswatiranya arayamakara nkateranya nguma ntora, ariko ndayatora nabonye aho nabikije muri Korirake. Kandi akamaro ko muri Korirake agatahe iyo kagabanutse barampa découvert, gusa credit nayo ndasaba. Je mu bisanzwe nsanzwe ndumudandaza, nsanzwe ndandaza ibintu by'ama electronique y'amayinite, nkabasanzwe ndandaza izi nzoga zo mwirishira hamwe dukore twiteza imbere bita ko Kinovu, nkabasanzwe ni depo y'ibiyeri iri ngaha ku centre yo mwirango, nije ndandaza ibinyobwa bya Bararudi ngaha. Bamaze kumpa iyo ngurane, urumva umutahe wari hasi naciye nzamura umutahe, bisha bibandanya bigenda neza, kandi ndabona neza n'amayentere bansabye kuriha amezi. Ubu dufate muhanije amezi 8 barampaye ingurane, ndabona neza ukuntu ndiko ndariha nta mvune namba, biranezereye cyane nta kibazo na kimwe. Abanywanyi by'ukuri barasaba ingurane ku bwinshi, aho mbere usanga rimwe na rimwe twikubita gashi tugaheba tukarondera no mu bapartenere bandi kugira ngo dushobore kuronka ingurane ishobora kubashika ku nyota, kuko urabona ibikorwa mu gihugu iyo hamaze kuba hari amahoro n'umutekano ibikorwa biragwira. Natwe rero nico gituma tutigera tugoheka, tuguma turondera hirya n'ino kugira ngo dushobore kuronka ingurane, na cane cane dushobora kuramira abo banywanyi bariko barakora ibikorwa byo kwiteza imbere. Iteba ry'ingurane nibaza yuko riva ku bintu byinshi, aho usanga abakiriya bipfuza ko ingurane zonyaruka, ariko ntimwibagire ko ingurane sugutanga uko ingurane urayiha umwanya wo kuyiga,
kandi ntiwiga impapuro aba yazanye gusa, urasesangura umuntu bwiwe, ugasesangura igikorwa akora, ugasesangura ibimukikije, ugasesangura ubuzi busanzwe bukorerwaho muri rusangi, ugasesangura n'abakiriya afise. Umaze kubona ico gikorwa by'ukuri gikwiye ko cofatwa mu mugongo, tukaheza tukamufata mu mugongo. Mugabo rero kenshi na kenshi abakiriya barafise ikibazo cy'uko usanga umenga ntibatahura ko ukwiga ingurane bisaba kanya kandi bisaba intambwe bivanye n'ingene amafaranga aba yasabye mu nywanyi ingene angana. Urumva rero si coroshe, ariko nuko bomenyera ko ingurane ataye guhabwa ubwo nyene. Ariko rero hagati yaho nuko ushobora gusanga nka twebwe dusanzwe dufata mu mugongo cane bari mu gikorwa c'uburimyi n'ubworozi, umunywanyi ashobora gusaba ingurane yo kurima ibigori nk'akarorero muri sezo itari y'ibigori. Aha rero usanga tuca tumurindiriza ya sezo igashikirwa kugira ngo ico dutangiye ingurane kibe ari co gikorwa koko nyezina kija mu ngiro, kuko umunywanyi arashobora gusaba ingurane y'ubudandaji canke y'uburimyi bw'igiterwa canke icororwa kanaka, ugasanga si yagiye kugikoresha. Rero nico gituma usanga ako kanya kahaba kugira ngo dushishoze neza kugira ngo dusange ingurane nziza, kuko muri iki gisata c'ingurane baravuga yuko atangurane mbi ihaba, ahubwo ingurane mbi ni ingurane yizwe nabi igatangwa nabi. Korerake microfinance ntiyicaye aho mu ntumbero yo gushika ku mbona kazoza igihugu cifashe mu 2040, igihugu giteye imbere mu 2060. Twebwe rero Korerake microfinance novuga nti yarafashe ya mbere, aho twashoboye gushiraho turiko turashiraho ubuhinga bwa none kugira ngo abanywanyi boroherwe mu bikorwa basanzwe bakora. Iyo Korikashe rero nizoza nk'inyishu, kuko izofasha umunywanyi gushikira konte yiwe atiriwe arashika ku cicaro canke atiriwe ariyunguruza aho azokoresha telefone yiwe, yaba telefone ntoya canke telefone nini, gutyo aheze aronke amaserivise Korerake itanga atiriwe arafata ingendo ndende zimushikana ku cicaro cacu. Akamono ushobora kubaha abandi boshobora kuza banyaruka baze n'ukuri ku bwinshi. Korerake ni ishirahamwe ryiza ryitaho abantu, bakira neza, n'ukuri nta kibi cabo gihari, nibasuzugura umuntu n'ukuri barakwakira neza gose. Ndasavye abanyagihugu abandi bataruguruza Korerake baze buguruze Korerake. Kubika amahera mu nzu wayaronse uburi kurihenda kandi urahombya n'iterambere ry'igihugu, kuko amahera ntabari karasirikira mu banyagihugu kugira iterambere ryiyongere, kugira ya mbono kazoza nayo tuyisike ko n'ingoga. Urumva wagiye guhamba itarenta Imana yaguhaye. Ni kuvuga rero no bahanura yuko bokwijukira kuziganya muri Korerake kuko irafise akamaro. Yafise akamaro nabo nyene bocabona inyungu mu bikorwa byabo bya misi yose. No batera kama ko kuja muri Korerake microfinance kugira ngo baronke aho baza baritura bakeneye ingurane, kugira bareke kuza barasegerereza muri bene wabo, kuko ubu hari aho ugurana umuntu akakwima.